nari imfuvyi nafise abavyeyi mana narakubonye mana ugira neza vyabiye warahabaye mana nushimwe mana haleluya mvuge gute mvuge kari my wife my sweetheart Seri wa my love my vyote my kila kitu tunasema amen ba ndakwitira indirimbo imeze gute baby ow my baby okay kuma jambo birumvikana arashaka kutwereka ko umukunda mureke kumukunda rero wow baby jambo ngongo ndaguheke ngongo mava meneka none nteruye ni nk'isashi yego kandi cy'umutima ukunda isoko disomba inyama abantu barakundanya vraiment kweli je vraiment murabumberanye sana boss sana muko baratupiga amafrappe muri mu filme ni ba vrai iyi coiffe namutwaye South Africa no bamusokoreje ya yego ariko kuza igeje iyi ni miru umutima wanje wose urangushaka wewe ukubaho kwanje kose ngusize mu biganza byawe inyota y'umutima wanje nukwibera mu biganza byawe bebe. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Steph Media, channel project for this industry of Buja Flavor. Check in your kibaza bishavuga muri industry of Buja Flavor. Ngo tuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana, hama dusa dukengurikira mu gakunzi ba Steph Media. Kuri 5 wherever you are, ndakukunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka. Birajuka cyane ku mutima, ndakubwira ati ni Steph Media nyene cyakiye mu kibaza namakuru vuga amakuru ameze neza cyane. Kuri mikuru kumwe na Beni byanda kama insike professional. Ndakubwira ati no munsi rero ni wa munsi w'ibikogwa. Twaje rero ko ni bavyita ngo kuri terrain baje gukora. Nivya bene nyene mwamubona bama bakora misi yose mu kibaza Mbega babikora gute burya birabagora basha nukuri birabagora nje bama bifuza support yanyu mubashigikire kuko bagere ku indi step bagende ku indi ntambwe bagere kure cyane nuvuga ni Jennifer Irambona ndakubwira ati bwe ruko twakoze ikiganiro avuga ibyerekeye ubuzima bwiwe benshi ndazi intaye yo ivuma yarabakoze ko ndazi benshi cyane muramuzi Jennifer Irambona ariko je namwita mama Jaja ariko ku rundi ruhande afise YouTube yiwe yindi shasha azorashira ko nuvuga ama filme yiwe ni Jennifer Irambona official mugire subscribe basha ni Jennifer Ira atakongosora Jennifer Ira official merci sana hama nindi ya YouTube yiwe ni Jennifer Irambona mugire subscribe hose hama reka kumurenda mu mwanya baramutse hanyuma nce ndabwira abo bose babipresente sivyo none Jennifer iterera sasa uko bien sawa Beni meze neza cyane ndashimira Imana ngashimira nayo nyene yakunzaniye Beni tunaenda gukumbuye cyane nukuri tunasema amen amen haleluya amen. Jennifer muririmbyikazi aririmba neza cyane muri gospel Jennifer je vraiment ndakunda indirimbo zawe Shabeni je urazikunda muga nanje ndakunda ibiganiro vyawe nukuri twaragujije vya vrai original bitereje shameze neza turi kwa kangaheje turi kwa kane kwa kane bambe bavyita gute ni kwa kane nyene turi kwa kangahe turi jeudi jeudi bikogwa tuve ko ari jeudi bikogwa cyane yo guturira tugatongora ubunyi bikogwa biravuga nakuvugisha amajambo bikogwa biravuga turasema amen amen haleluya amen twakijijwe ndakubwira ati ni Jennifer numukozi basha nifuza ko muwa mumushigikira muzo kwa mumushigira kuko vraiment ayo umuntu ariko arakora abantu batarakora mushigira usanga kenshi nivyo bintu abiheba mugabo ndakubwira ati Jennifer ndizera neza vraiment ko bafise n'abantu basi nabake sivyo no Jennifer ndazi bizogera kure sivyo no ico cizere ndagifise cyara Imana yarakindemeyemwo kwanza Imana yampaye gushika ubu iyo yonyene
iragahora ku ngoma hama Imana impa aba bantu bankikuje n'ukuri sinari ndabikwiriye iti Imana benisha d'abord kuri kw'Imana tunasema amen ivyo bintu nama haleluya amen nukuri beni kashima Imana n'ukuri ibisigaye tumwaciye mu ngwa kora vraiment irambona cyane bitse ego yes ari kumwe na timu yo Mbega bibaza yuko uyu mushinga nayo bicaranye nga amatwa asumira muri briefing numvise baguma bavuga ngo umushinga nayo sasa si yuko amani wa mu filme aho ni wa vrai Jennifer arababajwe tutaki mama yetu abamusirikisha tena turi hapi Mbega uri ndega boss mvuge good mvuge kari my wife my sweetheart seri wa my love my vyote my kila kitu tunasema amen ba ndakwitira indirimbo imeze gute baby aw my baby okay kuma jambo birumvikana arashaka kutwereka ko umukunda mureke kumukunda wow baby jam ngongo ndaguheka ngongo mava meneka none ibiro Jennifer Ufise murabizi ko urabishobora kwe mweza kwe ya bavuga ngo ifiti ntiremera n'inyana ntiremera sivyo nteruye ni nk'isashe yego ngice umutima ukunda isogo disomba inyama abantu barakundanya vraiment kweli je vraiment muramberanye sana boss sana muko baratwiga amafrappe mu filme ni ba vrai iyi coiffe namutwaye South Africa niyo bamusokoreje ya yego ariko kuza igeje iyi ni miru iyi ni miru simbaho yes reka turamusaba ndi boss bite fresh man neza ndashima Imana wakwita nde boss je banyitwa Alexis Shema yeah. Urakunze kuba cyane uri nyuma Jennifer kenshi mu bikorwa vyiwe kenshi turakunze kubona Jennifer ninde kuri wewe bo Jennifer ni ikintu gikomeye kuri jewe Jennifer ni nka mama wanje no muvyeyi wanje yagiye arandera mu bintu byinshi bitandukanye duhozwa n'ibintu byinshi cyane kugeza no mwanya navuga ko ari umuvyeyi wanje kabisa urumva ko ari umuntu adasanzwe cyane mu buzima bwawe hamwe Jennifer novuga yogera ku yindi ntambwe nizere ko navye kunezeye ateye intambwe nanje mandayiteye sema amen amena kabisa turifuza yuko Jennifer agenda kuri ndi step kandi turifuza yuko Jennifer novuga agenda kuvuga mu bindi birere sivyo none gabo none kugira subscribe vraiment habuze iki kwi oya ni bagire subscribe kuri irambona Jennifer no kuri Jennifer Ira official tubahe ibintu bikaze cyane timo turategura ibintu bikomeye cyane kandi ndazi muzobikunda aho rero izina rya filme sindarivuga baraza kuri tubwira mabujani yayi sasa Wewe hatari mama naona wewe ni wa mipodo naona wewe ni kiangara kabisa barakuita kaida ni twarine kusa n'umuntu avuga igiswahili je nazi ko avuga igiswahili bon mubembe ni mubembe kazi asa n'umubembe bite wewe si byiza bite rero ni bon mais kwitandere je ni twarine Aline ego Aline canke Eline Aline afite izina rimwe ya ni twarine ndayisenga turayisenga sijya no ego Aline ukuri ngano ne ari bon impamvu ndi ngaha nyene twaje nyene mu gikorwa nyene mu bikorwa twari tumaze iminsi nyene turimo kandi twama turimo nyene kenshi ego ni gikorwa mama murimo misi yose n'ubundi nico cabazanye ngasi byo none mbega ico gikorwa niko banyabaki ni gikorwa nyene ca film yitwa gute ni filme y'ibihe ego muda ya Swahili set ibihe mbega bibaza ko turi bimwe bimeze gute turi bimeze neza sana tunasema amen tunasema haleluya sivyo no je no shinguru shengero nk'aba apotre sivyo no nungi yes ndakubwira ati rero muri iyo filme wewe mu bisanzwe ofisiye aho rimeze gute jewe muri filme je Ufise ndimo amulamukazi wa Jennifer ayitwa Jennifer nyene muri filme ego uri muramukazi we muramukazi we bashabaga idusigurire neza kugira muramukazi ni mushiki umugabo wiwe urumva ni mushiki wa muri ni mushiki wanje niwe yamfatira nabi umudamu vraiment
kandi ngiye kumuca mu muryango. ndamukunda arambesheye ego Jennifer burya arafatika. bon mu bisanzwe nyene kwanza Imana imbabarire ruku Biramunaniye kuvuga. nukuri je mu minsi ya mbere nyene narumva ndamwanka cane yo mana Muri film ariko. ego Uzasanzwe. Uzasanzwe. Davre. Oya, natubwire uzasanzwe. Uzasanzwe. Oya tubwire no, tubwire. No uzasanzwe. ego naramwanka cane Uri kwimara. ariko rero gusa nyene hagasha Imana n'ikindi nukubona Wallahi. hageze yahe nyene ndamukunda ndamusaba ikigo Kubera Yamuguriye akabenzi aca aramukunda. ase nyene turakundana Tuzana ibikorwa vyiwe. ego Kuvana. ya ndamukunda cane vraiment Nishana kitagira umutima mu bintu. sana Mugaba Jennifer utamuzosanga ukumramjije kuko n'umuntu ikintu kimubabaje arakikubwira. Rero mugihe uzi ko umuntu atakikubwiye yakubwiye ikintu cyamubabaje usanga atari injyage. Rero injyage burya usanga zifite umutima mwiza ibyo none. sana ego Geisho kuzo stepe njye kuri 5 ndi kubona mu peti ngako ikinera jeu. Peti binyi kwa sasa peti. Meze bien. Uraza neza. Ushaka iki none? No. Mbombo. Chapati. Cyangwa base. Aha misaka kabeze no kavumye nga muri iyi nzu. Na Musira Mari. Aya. Na Abdul. Na Asman. Ni ba Keva. Na ba Armel gusa. Witwa gute rero do? Nditwa Wasking Alma. Arma. Arma ako kuba mazina Armel numva ko ari izina rimwe. Waruzi ko ari mazina wawe none. Acha kunambi. Ni mtoto wangu. Wa vrai? Wa original hapana muslim? Wa mudamu. Acha kunambia. Ego Arma Armel sha nivyo sha. Ko ari ibintu bigenda biri kombinoze. Cheka tone kama tone cheka tone kama reka ngo kombineza ariko kuri ndi ruhande turabona vraiment ko ari umuvyeyi mwiza abandi nabo ukibavuga ati ngo umwana kumutwara mu by'amarere usanga bariko babitabakirana ariko umuvyeyi we aratawe ko umwana afite ingabirano avuga ati reka umwana wanje kumure akurire iwanje abe ikindi kintu sivyo none gapeti Ego. Je papa wanje yakuza mbuza umupira. Cyamanje kwishura mugabo aratomboye doko papa gutwara muri film. Zoba kanumba. Ego. Uside muzozigiga kuri peti yangu. Nivyo no. babo jabite Ça va. yazane Ego. kwidandi Karine Ani arakaza. Karine Ani arakaza izina ryawe biraboneka yuko geragora bigisha kwandika Aya. Rirere gute? barongera bagapapura imbere bwayo bisano Turashima. uri ngaha kubera Turi ngaha twaje gukora ibikorwa. ubonye baki Filme. filme yitwa gute Ibihe. muda time sivyo no Ego. ibihe ifite episode zingahe ubonye Je musanzwe niho ukiza ya. opportunité uronse wewe benshi bama bifuza wowe ukubwawe ubona ari ibintu bimeze gute Cyane gose ndabiryohewe. Cyane. ni benshi turazi ko bama birukira ngo babigishe kukina film ni benshi cyane bama bifuza ati Beni ndashaka ko connecta na Jennifer kugira ngo azanshire muri film ariko novuga mushikanje ngawe yaronse opportunité bita namugoye sivyo no Ya. waronse opportunité bita kugo Cyane. twizere ko uzovyitwaramo neza Cyane gose. Ya. bakubwiye ko uza kubonekamo no Yego. utereye ngo uza kurinda Madame. umuhabara wa Ahmed Bamuzoba. nivyo nyene Almera tumurabe neza nagiri je nankubite ku ntoki please namurose ndamukeneye namurose ndamushashaye basha ndasavye ndakwinga none ugira urire none. savye jamarira yanje ari hafi ndabasavye je ni wundi ariko Oya ntabwo ndi donc ntabwo uje kumwiba umugabo ntabwo nshobora. Ivyo Byo bigeze gukora mu buzima ntabyo kubona. Ndabitiye. ariko barigeze kubigukorera Ego barabinkoreye. ariko nizere ko ari film imeze neza kandi amuza kwigaragaramo neza sivyo no Ego. kabisa biterewe nawe Ni bon. gusa na sister wanje wewe nkurikira
byashoboka asanga nyine birashike papa yaratembereye oya ntidukeneye abantu baza gutorana amatongo muhira abo tuzi bagiragenda bakwitana batinya ko nzogusahura abantu muzasanga baratembereye Jennifer nzi ko bigoyeje biba bigoyesha ubuzima bw'ubu baca hose umenga ni inzira zo muji kwaza wumva Jenny ngo ujya muntu ngo papa wawe kera agaca bamuzana ubonye unganuka no ruvunduruza hewe ga yewe munzi wacu peti wabugitse ikibazo kwitandere bayita Chanel irakoze Chanel irakoze ari ngako kubera ibikorwa vya filme vya filme yande filme ya Jennifer mama Jennifer kuva ryari ugaragara muri filme za mama kuva ryari oya oya ntagiye iyo ibimazemwe umva bimeze gute no muri timu ya uwo ni wo muri timu yanje gusa nyene kubera mu bisanzwe aba bose aba tubaye n'aba stand up for others gufasha abana stand up for others igaye gufasha abana bifuza rero baravuze ati umuvyeyi wacu kuri umuvyeyi wacu muri stand up nitwereka aho gushigikira dufise impano aba bose nukuri turi ngaha comme famille baranshigikira ataco bitayeho ataco basavye oya nta muntu n'umwe ahembwa n'amahera 10 ngaha kandi nukuri banaripa franc nabanyempano gusa eko urumva ko Imana yaguheza yamezagiye hagezewe yo umuryango wagutse nko mukama mugarika ibikore nawe enye wari umaze igihe kirekire warakonkataye ntubite no nararushe ben n'umugabo arumere nga warose umugabo afite umwana ati rero bavuze ko witwa Chanel ati rero Chanel rero amaze igihe kitari gito bo naho kitari kinini gose mugabo ni imisi 2 arenga sibyo no irarenga umaze kuja kuri terrain kenshi cyane iyo muri kumwe na Jennifer kuri terrain kenshi ikintu gikunda korohera cyane uri kurakina aho nigiki vuga ntugira bamvuge abakugora uvuge oya ntangora gusa nuko ari umuntu akara cyane je birangyohera uko nakara avyifatamo neza arakarira umuntu cyane atari ko aravyitwaramo neza ku buryo abayifuza ko ibintu bigenda neza cyane sibyo no yego urazi gituma none gukarira yandagitahura kuko iyo ntakoze cyane urumva ntaco novamo Kesi irakoze se bya 5 ndakubwira ati rero ni team ya Jennifer nasinze kuri terrain umva nta kundi bagandishije muga gusa nta kundi nyene barava bakora nyene kandi ibikorwa vyiza na cyane cyane kuko ari ikintu umuntu yigeze kumbwira ati mbe waruzi ko abakinyi ba film bugera abakozi ba leta kuko hajya murakora ibintu vyiza bihanura nuvuga la societe abantu bariko barafata indomero zitari nziza gufata abantu nabi bagaca bafata neza kandi ugasanga two tubana neza abarundi ugwa rukundo n'amahoro n'ubumwe nuko buratosekana buko burasagara cyane nuvuga mu bantu reka ko murena ningeze kuri uyu muntu bambwiye ngo numuri ni vya gospel kandi navuga umushiga YouTube witwa gute Dada Darlene kuri YouTube Dadande Dada Darlene aba Darlene je murangyohera kuri ko muze kwita ba dada sinzi tubyisanga Darlene wese usanga yitwa dada usanga ari gushika mu muji tukaja turyoherwa kanyamuji navuye mu bwiza nyene mu muji ubwiza uvukiye mu bwiza wavukiye mu bwiza wewe wabwiza uri mu kazi mambo iyo po uko fresh niko fresh zabwiza po nyumba uliacha nani nimemwacha mamangu na babangu wote mama yako na nani mamangu baba yangu wadogo zangu wako ku masomo wabwiza kwetu naje navukiye mu bwiza shawaru ko fresh uzalo bwiza amaeneo gani kutrua nimero 49 naje nakuriye mu bwiza kuri 3 shaka usanga tuzi nani turi vyamamare cyane efo y'umusigiti cyangwa haruguru y'umusigiti je nari hari efo y'umusigiti hari usanga barakunda gusariwe be abwo bwiza je rakunda kuncanganya be hari hefo ni tuja mu kuri nefo cyangwa hefo ni hari tuja kwipa hefo make ni hefo itera amabisi niko nibaza juu ya zero amabisi au chini mini juu ya zero ya mabisi basi sasa tuabuisa tukikutana tukiongea Kiswahili watu wanafara baki tutizama tu wote wametoa macho ni hivi armela skiki hasiki ega tuvuge kirundi nakunda kogera tira turi kumwe na Darlene ngaha no muri bya gospel sasa Darlene urakunda kuririmba mu giswa cyangwa unatumia kirundi
natumia Kirundi. Sasa hivi mtu akikufuata kama anataka alikuwa interested na wewe kama wale wanaume wanataka wanatongozaga wanaume wanawake akikufuata uone kama wewe unafanya mtu anaongea Kirundi uone kama unaweza unamchanganya hivi. Siwezi kumchanganya. Namuelezea kutokana na lugha yake yenye anakuja na mtu anaongea kwa Kiswahili unamuelewesha, kwa Kirundi unamuelewesha. Mambo kama kawaida. Tunaingia tunaongea. Yes, tutaje kuraba ni movie nuvuga ya Jennifer yise IBIHE. Nuvuga mu bihe wewe ujejwe iki nuvuga gatatu? Mu bihe ndakana kazoba mu bibazo bikomeye cyane kazoba kwa mukasi. Tugeze kuri episode ya kangahe? Turayitangura ndibaza. Igiye kuri episode ya kabiri. Vuba turaronka episode igira gatatu bibandanye gusa bivanye n'abantu aho bazoyiha. Tizoguma tukora ko ingufu turacazifise. Yes, narose makuru ndakubwira ati rero ko Dada ari muririmbyi wa gospel afise YouTube yiwe yitwa gute? Yitwa Dada Darlene. Dada Darlene uko nyene. Dada Darlene uko nyene. Ego uko nyene. Ego. Iriko indirimbo zingahe? Iriko indirimbo 4 harimo na video imwe. Yere wewe unaonekana sasa kwa unamsikia Jennifer, unamsikia Jennifer ali hawezi hashwa kuigumya. Kwanza wa step major Jennifer ni mkongomani ni mnyakamenge original. Hauzi kuakia kule tuko mkipindi huko anaonekana sema sema. Jennifer unataka nini? Tuko turakira movie. YouTube yavuze ko itwa gute ya Jennifer. YouTube Jennifer itwa Ila Official. Ila Official. Jennifer Ila Official. Kabisa. Reka tuandanye nabandi tugeze kuri rero Genevieve sasa uyu sasa anaimba muziki yake kila siku tunaona mafoto yake mu studio none ziga studio bari zaheka je. Pereje uratanguye bya ku ma studio sasa none baguha ibiganiro wenyene. Oya none baha ibiganiro je nyene bahana bandi. Bandi kujya Darlene Matarama. Ubizi gute? Tunaramona amafoto wewe kila siku mafoto kila siku Genevieve. Genevieve. None tubipe. Bite rero. Ni sawa. Abakuri imizi. Ni mete. Kana kera uririmbera navuga ngari indirimbo yandega yari Liberman. Indirimbo barayikunze. C'est vrai? Sinayibonye. Ari studio mbe. Wapi? Muri pe studio. Sasa mwangu yari baimbia mfu muri pe studio. Ni 50 000 sivyo na 150. 150 c'est pourquoi pour toi Libère. Il faut que tu fasses 150 000 Genevieve aimbe musique sur le monde musique. Tu bigeuze ubitse kwa alikuwa Jennifer pana. Mbia Jennifer muziki Jennifer talipa studio. Nzowe mugirira igihe kimwe. Jennifer? Yesuri ngare kubwikine ga. Denga kubwa filme ya Jennifer. Filme itwa IBIHE. IBIHE. Ugaragara nkana. Ngaragara nk'umuhanuzi. Nk'abantu b'abakristo nyene urabiza amasene dukina. Abakristo nyene. Ego. Amasene mugina ko bikimenga filme zikina abakristo gusa. Filme filme. Ntabwo zikina abakristo gusa filme zikina umuntu wari we wese. Kabisa ariko kurundi ruhande tubona umenga abantu bakijijwe cyane bo muziki. Oya, si abantu bakijijwe cyane bonyene ahubwo hakina bose kubera ko gukina filme nubwo wokina ibintu by'ibiterasoni biba ari bikino ntabwo biba ari ibyo. Kubera ko abantu benshi urabizi yuko bakunda kuvuga ngo naka ngo yakinya karango cyangwa ngo ari umusambanyi ngo nizo ngeso ziwe urabizi ko ari byo bikunze kuvuga mu bakinyi ba filme ariko barakwiye gutahura yuko gukina filme ari gutanga impanuro atari bijya bakina bitabari byo babayemo. Yego. Guys ndakubwira ati rero urinzi bona igihugu kibizera kikabaha akazi bakavuga filme zaba kazitwara kuri RTNB kuko burya ya television ni the number 1 channel for this navuga kino gihugu cacu navuga urinzi bana filme bayifata ya Jennifer bakayishwara navuga kuri RTNB niko babona yuko ivyo bakora bifasha societe kuko ntaje nibashira ku biharadabu nabanda bibabwira nuko babona ko ibintu bagira bifasha societe bifasha abarundi muri rusange n'abarundi kazi na niyo mpamvu bakubwira ati rero umuntu ataratahura yuko movie industry yacu ya hano vuga cyane cyane abantu bakinywa amareresi bakina neza babiditwaramo neza je kubganje novuga ati wewe ntusanzwe uri umupatriote ntukundi ivy'iwacu wabwo wewe uri umwansi w'iterambere ry'abakinyi bacu b'amareresi n'abaririmbyi bacu. Jennifer nakurudiria sasa unatoka kufanya ni kwa naitika simu tugishika ngaha rero ndababwire Jennifer
uko nacheka urabona aho uzibona ararize intwengo yindiramo amarira ndakubwira ati rero tukishika ngaha Jennifer ari kintu cyanjyoheye yabaje bakinyi biwe mnataka leo niwapigie nini mshaka uno musi ndabatekera iki Jennifer kuriki ufise ivyo bico kibazo kiriko kibajije cyangwa kuriki ivyo bintu wabikoze Beni jewe uko abantu bambona nuko bandisi komedi ndatandukanye ndirinda ikintu cyose cyo tuma umuntu ataba hanezerewe kubera je nikuriye narababaye urabizi naraboze ndabivugiramo apana byo vuga ngo nabivugiye mu gahinga ubu naho ni muhira ngaha umva ndabivuga buke nakuze je naraboze umutsima so ubu rero ndipfuza yuko abantu bose baba bari mu iruhande yanje batagenda bababaye muri bike nshoboye tubivugana mu bugwaneza nkavyiyumvamo n'abakavyiyumvamo apana gukora ibintu umuntu mwirigwanya akagenda aridoga Jesse ndi babandi yo kwiriza abantu kuri tere bakiriga ubusa bene Genevieve biriga ubusa ku matere nibo Genevieve arabizi ka urayirirwa kuri tere akiriga ubusa vraiment simbeshere mumenye mu mushara ari kungaburi ego nukuri kw'Imana kandi bajya kuri guyabo nukuri niri bisikia yabibabaje ndabatekera inyama akabenze sombe pilao bitu gani wewe wenyewe barishwazire hapa bakasema mutupige bubunure barise babunure Geza kubwira ati nibo bagenda batatu dufise abaririmbyi batatu ngaje Jennifer mutore indirimbo imwe muturirimba muri batatu ndagusavye wewe ide place gato sivyo mucubahire cyuwawe ingo ngaha Jennifer bicaye charaha voilà oya wenda gukenera wenga wicare ngaha icara aha wewe uri umushinga naye wose ndo mwenye mali ubundi icara ngaha ninde king yari ari king ingo king mbese waririmbye byabi warugo apa icara voilà turarero mikro ndaterera ndatangura gutera mama nibatera ndaterera tumubaza king ndatera mama aski ni Joseph vraiment kumva umuntu mama jana baratanga mama njira mama gatima hari bihe nazibagira naho noca mu bikomeye sinzotinya ndi kumwe nawe n'ahandi warahabaye bya bihe warahabaye bya bihe warahabaye bya bihe warahabaye mana ugira neza bya bihe narahabaye bya bihe warahabaye bya bihe warahabaye mana ugira neza bya bihe nari ngowe ngwaye nkenyeshonje suzuguritse mvugwa nabi mana narakubonye bya bihe warahabaye bya bihe warahabaye bya bihe warahabaye mana ugira neza ndimba bya bihe nari imfubyi nafise abavyeyi mana narakubonye mana ugira neza bya bihe warahabaye mana nushimwe mana haleluya amen tunasema amen tunasema haleluya sasa yo iyo ndirimbo ni nziza cyane murayumva kiryoshe iyo ndirimbo kandi yanditse neza iyo ndirimbo bagende bayirabe ikoze neza video bayirabe neza kuri Jennifer Irambona ikoze neza video yanditse subtitle neza
twebwe rero niho mood entertainment baze ndafise ibintu nayikozemo irya naragizemo uruhara muze n'abandi tubakora ibintu byiza ibintu bizima murakoze kabisa ni muri home studio bose barahawe ikasi byo narije ni home studio home studio jameni domo unatereza home tena ukitereza sio shida sasa ni home wapi udi home nari nibagiye kera nawe ramvuga sabusifereve sabusifereve subscribe Yesu yakoze Mbega kuri 5 akubwira ati akanyoshe gahora mwitamani twara umwanya wabo no musi vraiment ndazi ko mubakunda cyane no kundusha kandi ndazi ko ivyo mubitega ko ni byinshi cyane nico gituma nashobora kubatwara umwanya kuko badakoze no musi ejo ntonezerwa kandi badakoze no musi ejo nibo guhanura badakoze no musi ivyo bihe urimwo nto bivamo sivyo none kuko ari abantu baba bifuza yuko babibona ku bandi kugira ngo baronke ikigwa babone ukuntu bavyitwaramo neza niyo mpamvu abakinyima amareresi bama bahari niyo mpamvu bama bahezagirwa na cyane cyane kandi ugasanga aribo bantu kenshi usanga banakijwe ko ivyo kenshi bakora usanga birimwo nuvuga voix y'Imana cyane cyane ariko sasa kwa nyine ku rundi ruhande arakantu gato Jennifer yatubwiye ngo Armel ngo umushinga ntayiwe sasa yaguhetse ku mugongo sawa uri mufanyani nk'umukunzi wawe basi ndamufise ku mutima c'est Valentin mais c'est Valentin arenganye gute vraiment umutima wanje wose urangushaka wewe ukubaho kwanje kose ngusize mu biganza byawe inyota y'umutima wanje nukwibera mu biganza byawe bebe Yesu yakoze Mbega kuri 5 sike urabona bose basha nuvuga indirimbo za Jennifer tuzisanga kuri YouTube twago tuvugira rimwe indirimbo za Jennifer tuzisanga hehe indirimbo za Jennifer tuzisanga hehe YouTube yiwe y'amafilme yitwa gute YouTube y'ama movie ya Jennifer yitwa gute tubasavye rero abantu bose bakora iki bakora iki tuzosubira rero naho gutatugira bye